namwe Pacifique nahazwe utubazo mwagiye muratwandika si ngiye gufata umwanya ndatwibutsa mugerageze mutwishure hanyuma mwongere mwishure n'akabazo ka mugenzanje Alice Hakizimana n'uruhe ruhara rw'amashirahamwe hakorwa iki gikorwe nande musaba iki ano mareta asa n'ayari karananiza impunzi imbere atanguye no kuzirukana azisubiza mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze. Ngira mpere kuri bimwe bisa n'ivyo na Maître Dieudonné yamaze kuvuga. Ndibuka ari igihe kimwe nigeze kubona abantu benshi bariko baraza i Buraya ndabavunira akagohe. Ndababwira nti mw'abantu hari abantu ariko barabanda babwira ngo nimugende ngo nta kindi ushitse umuzungu arazi ko Burundi bugowe cyangwa ubuhungiro nta bindi. Ndababwira nti yamara mw'abantu nimba mufise intumbero yanyu ari kuja gusaba ubuhungiro mumenye ko ubuhungiro buca mu rubanza ko ari senare muzojamwo mukaburana urwo rubanza mugende mwaruteguye. Ico gihe hariho abashavuye baranantuka ngo ndiko ndababesha ngo ndiko nanka ko bogira izo ngendo. Rero umuguta ari muto w'abo bantu nibo bagaruka uyu munsi bambwira ngo rega vyanse nimudufashe nimurabe ugasanga umuntu aje no kuguhanuza ibintu vyarayangaye yaramaze kuvyiyicira. Rero impanuro mu kanya Maître Dieudonné bashiraho izabahaye nibaza ko abantu boyakira bakayishira ku mutima. Ni ukumva ko ubuhungiro butangwa ku muntu umwe, uwo muntu agenda akaburana akaboneka ko yinjiye mu bituma umuntu ashobora kuronka ubuhungiro. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ejo bundi hariho umuntu twaganiriye sinza kubivuga cyane ariko ngomba ndabitange nk'akarorero gato. Umuntu turaganira ariko asaba ubuhungiro kandi afise imvo zumvikana iboneka ko ari umuntu ahamwa yogira ingorane zikomeye agiye mu Burundi. Turiko turaganira ndamubaza none mwe mu gusaba ubuhungiro wavuze ibiki? Aranganiriza nza numva ngo ciwe ngo hariho ngo nari umudandaza ngo bantegeka kudandaza ibya CNDD-FDD ngo ari umudandaza wundi angoye. None wewe nta politike wigeze ubamwo nta bintu vyakubangamira warimwo? Arambwira ibintu biteye ubwoba bijanye n'ubuzima bwiwe. None bigenda gute ngo haba hariho ikibazo gihambaye nk'iki ufise ukaza kwadukana ibintu bidafashe ngo vy'abadandaza ngo bidandazwa? Bigenda gute ngo bibe vyagenze gutyo? Kuva ushika ntiwigeze uganira n'umuntu n'umwe? Ntibishika ngo uvugane n'abantu, ntiwumvirize ibiganiro dukora, ntiwumvirize ibibazo by'igihugu? Ukumva umuntu yarashitse i Buraya arigunga, ukumva hamwe banatinya ko n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bunabamenya, niyo bagiye kuvuga amadosiye yabo bamwe bakanatinya kuvuga ivyo bintu ngo ukamenga iperereza ry'u Burundi ryohava rica ribimenya rikazoca ribagirira nabi kubera vya bibazo nyene berekanye bikomeye vyababayeko, bakaza kurondera ubuntu budafashafasha. Rero ikiganiro nk'iki nibaza ko ari ikiganiro gihambaye, bene co nyene bakwiye kuza kumviriza bakahumvira n'impanuro. Hari n'ikintu novuga ko gisa n'ikibabaje. Urumva ko ikiganiro twagikoreye abantu bari mu ngorane zikomeye uyu munsi ariko barondera ubuhungiro kandi bari mu bibazo bikomeye cyane. Mugabo waja kucumviriza ukarindira ba bantu nyene bagowe ko baza kubivuga, ntibaze kubivuga. Ejo bakaza bariko baraturondera mvugira gira iki, we nyene twamuhaye akaryo kuza kubivuga ntabikore. None kumwe Maître Dieudonné yababwiye ejo ni washika imbere ya wa muzungu akakubaza ati none we ko tutakubona muri ivyo bibazo vyawe, ko tubona abandi ariko arabikuvugira wewe ntitubikubonemwo? Ntiwumva ko uwo muntu bishira nawe agira amakenga avuga ati none aba bantu vy'ukuri barahunze, aba bantu vy'ukuri barafise ingorane? Naho ico kibazo gikomereye. Hari abavuga bati duhamagara imyerekano. Mbega bamwe nyene bafise izo ngorane, iyo myerekano bazoyitaba canke bazovuga bati twebwe ntituza kwiteranya, ntidushaka abatubona, ntidushaka ko leta y'u Burundi hava itubona ngo ihave itwandika mu bansi bayo? None wahunze iki? Nico kibazo. Kuko nimba abantu bahunze, ikintu twe natwe twipfuza nuko bahunga baza dufasha runo rugamba bukiza igihugu. Nayo ubundi nimba abantu bashaka guhunga bakaronka ubuhungiro kugira bace baja gutuna, boshaka bakabubima, simbona ico buzoba bumaze n'ubwo buhungiro. Nimba umutima utari ku gihugu, umuntu avuga ati jewe ndacitse ndatomboye bagira banyice, ko ngize aho nshobora gukingirwa, ntaco ntazokora kugira abasigaye inyuma nabo bakire, turabe ko cya gihugu gikira. Ce numva uwo muntu n'ubwo buhungiro ntazi ico ariko arabusabira, kuko nimba tutabusaba ngo dukize igihugu bizoba bigoye. Rero izi mpanuro turiko turabaha nizi nkoramutima, tuzibabwira nk'abavukanyi bacu, abantu n'ukuri baze barazakira, bamenye guhanuza, bamenye kuvuga ibibazo byabo bafise uko bimeze, bongere kandi
bagendere muri izi mpanuro zikomeye turiko turabaha. Ngo make nteranja ku bibazo nyene bisa n'ivyo twagiye turabazwa n'ibindi bitera bivyegereza turiko turumva muri no misi ku bantu bariko barasaba ubuhungiro bariko baragira. Kimwe mu bibazo bafise nuko hariho abaja kuvuga ko bakoze nk'imyerekano ugasanga bariko bishurwa ko ico kibazo caheze. Kino kiganiro twakoze uyu munsi cyasubiye kwerekana neza ko intwaro iri mu Burundi ibandanya guhama abakoze imyerekano ya 2015. Iki tukibwira ayo mareta nyene ariko arasabwa hari abasaba ubuhungiro bafise ivyemerezo bikwiye vyerekana ko bakoze iyo myerekano kandi bashobora guhamwa. Tubwira ayo mareta tuti ntimwihende ngo wakoze imyerekano ngo vyaraheze mu Burundi. Yaba ivyo ambasaderi Ntahiraja yavuze we nyene yarerekanye ko ivyo bibazo vya 2015 bitaheze, iyo leta igihama abo bantu mu kubivuga babishira ngo ku bantu 34. Hano twerekanye neza ko abahamwe atari abo 34 ari kuva ku muntu muto cyane mu gihe bamwagiriza ko ari mu biyamira igikingo cya gatatu cya Nkurunziza. Ico kintu n'abariko basaba ubuhungiro bomenya kukigwanira bakamenya gukoresha vya byemezo turiko turavuga. Hari ibi turiko turavugira ngaha, hari ibyo Ntahiraja yavuze, ibi byose bamenye kuvyakira bigire ivyabo. Ico kibazo ntikirahera, kiracariho, ni leta yanka abagwaniye ukuri muri 2015. Ikindi kintu kenshi bariko barabwirwa abariko barasaba ubuhungiro kikabagora nico kubabwira ngo mu Burundi ubu ni impore, ngo umuntu asubiye mu Burundi nta ngorane afise. Twavyerekanye neza muri kino kiganiro yuko abantu bashobora guhunguka na leta uyumvirije mu mvugo ukumva umenga ni leta yemeye ko abantu bahunguka ataco bazoba, hanyuma bagashika bamaze gushika bakamera nka yambeba. Hari akayabo yo kariko karagwana n'imbeba bamaze kubona, ukabona imbeba karayihuha gato kakayireka kakayikinisha kakamara umwanya imbere yuko kaza kuyica. Ni benshi muri abo bahunguka bigendera gutyo, urashika bakugaragura bagucunze, hariho abo bakekeza. Hariho nk'uwampaye ubutumwa uno munsi ava muri zone Mishiha hariya muri komine yahora yitwa Mishiha mu ntara ya Cankuzo, arambwira ati twebwe ngaha Shabani nimubona uyu mukuru w'imbonerakure muri Buhumuza yose yitwa ko ari n'umushinga amateka muri kino gihe yaraje ngaha aravuga ijambo. We nyene aravuga ko abantu bahungutse ari ukubacunga neza bakabacungira hafi, ko abo bantu ari abansi b'igihugu. Ti mu nyuma ngaha dufise umukuru umushefu de zone izina mbona ntarifise ku mutwe n'izina naryo ry'Ikisilamu, ati nawe yavuze ngo abakekeza ati mwari mwahunzike ubu naho ntimwigarukanye, hari cyahindutse ntimugarutse kwa kundi nyene. Hanyuma bose bagahana iyo consigne bakavuga bati no gucunga abo bantu bahungutse n'abansi b'igihugu, bakumva bivugwa gutyo, bakumva ko bazocungwa. Mu nyuma rero nivyo bihava bivyara mu nyuma ko uzosanga bariko baricwa haciye amezi, bariko baranyuruzwa haciye amezi, bakabanza kubaha umwanya kumwe navuze kaka yabo, ariko babacunze mu nyuma bagatinda bakabagirira nabi. Rero iki kiganiro twagikoze kugira ngo nk'ico kibazo benshi bariko barabazwa mu basaba ubuhungiro bamenye kucishurako. Twatanze uburorero bw'abantu bagiye barahunguka bakagira ingorane haciye imisi. Hariho raporo Fokode yasohoye yerekana ivyago abantu bahunguka bagira. Iyo raporo dushobora muri no misi no kuyongera ko ibindi ikaba actualize ikajamwo amadone yabishasha by'uyu mwaka byo mwaka uheze navyo bikinjiramwo. Ariko nk'iyo ni raporo abasaba ubuhungiro bakwiye kugira iyabo, iyo babajije ico kibazo bakayerekana ko twabitohoje, twabishize ahabona, twabibakoreye. Ikindi usanga kiriko cagiye kiravugwa cyane, havuzwe biko biraba kuri Tanzania. Dieudonne yabivuze ko bikwiye, si numva nto bigarukako, ariko kandi hariho ibindi bihugu biriko biratera bigira ingorane. Kuri Kenya nta makuru dufise ko leta ya Kenya ariyo iriko iragwanya impunzi z'abarundi, ico ntaco ndumva. Ibiriko biravugwa muri no misi ni itotezwa ry'abarundi batotezwa n'abandi banyagihugu bo muri Kenya, cyane cyane babagirije ko bafise pièce d'identité, bafise ibibaranga vya Kenya, bakabakeka ko bashobora kuba bazotora uwo abo bandi badashaka. Ico nico tumaze kumva kiriko kiraba. Aho naho umva abarundi bogihana nabo nyene bakamenya ko bigenza muri ico gihugu, bakamenya umubano mwiza nabo bahasanze. Ariko sinovuga ngo hari leta yo nyene tumaze kumva kuri kwiratoteza abarundi aho muri Kenya. Hariho abandi bariko baravuga ivyago bikomeye muri Mozambique. Muri no misi ndiko ndaronka abarundi benshi bahungiye muri Mozambique bariko barandika bavuga ko bamwe bariko barabaka impapuro z'ubuhungiro,
abandi babimanye n'izo mpapuro, abadandaza bariko barahagirira ingorane zikomeye muri ico gihugu, naho nyene biraboneka ko ari ikibazo gitera cyaduka ku Barundi. Hari ikibazo gisanzwe kiri ku Barundi bari muri Zambia. Rero aho hose birasaba ko ijwi rya twese, ijwi ry'impunzi, ijwi ryacu, ijwi ry'amashyirahamwe y'Abarundi bari aho hantu atera duga. Araho nibaza ko uku kuntu mu Burundi twagize societe civile ikomeye ishobora kuba ryarabaye n'ikosa ry'ingene turera Abarundi bakoze biteze ko hari uwundi muntu azoja kubavugira ibibazo vyabo. Murabona niyo tubajijwe uko abantu benshi batubaza ibibazo, batubaza ngo societe civile igiye gukora iki, nuko societe civile yo ifise inguvu zidasanzwe yoshobora kuronka ba bantu nyene bari muri ivyo bihugu batadufashije. Umuntu akitega Mbonimpa azobikora, Pacifique azobikora, Dieudonné azobikora, uwundi Vital Nshimirimana azobikora. Ntabwo bimeze gutyo. Nuko abantu batahura ko mu bihugu barimwo ari bo nyene bitunganya, ijwi ryabo rikaduga, diaspora zigakora cyane, hanyuma tukungurana aho Focode ishobora gushika, aha Prodehash ishobora gushika, aha Prodehash na Focode zishobora gukorana zigakorana, ariko inguvu nyanguvu zizova muri abo bantu ivyo bibazo vyerekeye. Muturetse twenyene, tudafise aho dufatira mu kubikora, ijwi ryacu riragabanuka inguvu ziza ari uko twagiyemo. Ariko canje ku kibazo gikomeye nka Pamela yabagije, Pamela muri Canada, hariho n'uwundi yakibagije agira ati twarabonye muri 2015 Abarundi bari hanze bagira imyerekano, ati kandi igihe bakoze imyerekano ico gihe amareta yarabumvise acaragira icyo akora. Ico ni ikintu gikomeye mu mareta yo mu bihugu vy'Iburaya, ni ikintu gikomeye gose. Aragendera kuri ico ca opinion, aho abantu benshi berekanye umubabaro, leta iteza kuza kwishura. Rero kugira ko societe civile yoguma ikora ibisanzwe ikora, ivyo ntituzobireka. Ko twebwe tuzosohora amatangazo ntituzobireka. Ko twebwe tuzokora ico twita plaidoyer no kuvuga hajya tugenda kurondera abakuru tukabasigurira ikibazo, kumwe Mbonimpa yariko arabibasigurira, tukababwira uko tubona ibintu bigoranye, tugaca aho tukaza ko ambasaderi yaciye, natwe tukavuga, tugaca mu bashinga amateka, tukaja mu mareta. Ivyo societe civile ntizigira ireka kubikora, tuzobandanya tubikora, ariko inguvu zavyo ziba ikirenga mu gihe bene ikibazo nabo berekanye wa mubabaro. Aho niwo abantu bakwiye kusubira kugaruka. Pacifique niyavuga, mugabo indiri z'Abarundi baba muri Canada bigeze kwerekana umubabaro bafise. Uyu munsi ntibishoboke ko berekana ko bagifise wa mubabaro, ntibashobore kwerekana ko bagifise ya preoccupation, ahubwo bakaboneka biyegereza abategetsi baza kuyorosha kugira ngo bishoboke ko baza baragira vacances mu Burundi, kugira bazoje kuramukanya mu Burundi. Bizogorana ko ryajwi ryanje risubira kugira inguvu ryari rifise mu gihe abantu bashobora kugira iyo myerekano. Rero aho hantu abantu nibahumve, ntabwo dushobora gukora maji muri societe civile, tubijwi ry'abagowe. Mu gihe babagowe badashaka bo ko baboneka, ijwi ryacu natwe rica ritera rigabanuka. CNDD-FDD n'ivyo iriko yakora nayo, abatwara ubundi n'ivyo bariko barakora, binjira muri diaspora, binjira mu bahari, barungika abana babo. Abuza ko abantu babimpunzi, igitangaje nuko ubona ku bwinshi bariko bararungika abana babo ngo baze gusaba ubuhungiro, abakenyezi babo barungika kuza gusaba ubuhungiro. Bamwe mu bategetsi bariko baja muri ivyo vy'ubuhungiro. Ejo bundi muri Canada bariko barambwira umuyobozi wa prison y'Igitega, Colonel Salomon, ariko muri Canada yagiye, umugore yaragiye asaba ubuhungiro, avuga yuko yubakanye n'umudandaza. Salomon nawe aragiye ati ngiye muri regroupement familial, ari warongoye prison ya Gitega. Abo nyene ari bo baba mu mugwi wabitwa ko batoteza abantu, bakaca binjira. Ejo hageze kuvuga nawe azoba ari ya mpunzi yo muri Canada izobivuga cyo kimwe n'uwo wundi. Rero birahambaye ko iyi diaspora igarukana zijya nguvu. Akamba mwamvuze ati bigatere, nukuri ndasubiye kugatera. Diaspora zirafise inguvu nyinshi kunaturusha muri societe civile, kiretse ko twebwe tuca twakira izo nguvu mwerekanye tukazishikana kumbure ku rugero rukomeye mu nzego zitandukanye zo kwisi. Aho nkuko Pamela yabivuze nanje ndakigarutseko bavyumve. Byahereye muri Swede, buriya ibi byo gutakaza iby'ubuhungiro, twaraheruka diaspora muri Swede ikomeye cyane, mu nyuma itera itakaza inguvu, turayibura ntitwasubira kuyumva cyane nkuko twara tuyumva kera. Swede kiba kimwe mu bihugu vya mbere byatanguye kwanka gutanga ubuhungiro ku Barundi, uko twahora tubona imbere byari bimeze. Mu nyuma bigenda biza ahandi. Canada niyo mu misi heze yakuyeho ko yahora yohereza Abarundi gusaba ubuhungiro,
haca haza Suisse, atangura kumva Suisse, murumva ko batanguye kuvuga Ububirigi, Ubudagi nabwo nyene bariko barabuvuga, hariho abantu batanguye guhunga Ubudagi kubera ko bariko barabi mu buhungiro. Aho hose le diaspora zidafashe ikibazo mu minwe, twe tuzoguma dusemerera, ariko hari ahantu tuzobura abantu batabigiyemo, n'aba basaba ubuhungo nabo nyene batadufashije, hariho ikizotera gitakara mu gihe ivyo bitokorwa. Hariho kandi nimwibaza ko biba bigoye Pacifique ntabaciriyemwo kuri ivyo musaba amadiaspora, kenshi usanga abatwara amadiaspora usanga kandi bitabira banakorana n'ibikorwa vy'amaambasade, ico gihe ntiwumva ko biba bigoye? naho rero nico turiko turavuga, ubandwa ni wabanda urugi, nimba abantu bakeneye gusaba ubuhungiro bonyene badakeneye kugira uruhara, nimba abantu bitwa ko baserukira abarundi bakaba badakeneye kuvuga ibibazo vy'Uburundi, canke ugasanga bariko babitanga uko bitari, bakaba mubaza kuvuga ko ibintu bimeze neza kandi babizi ko bitameze neza, urumva bariko barica ryajwi ryo gutabara abarundi bagowe. Birahambaye kuje babikoze no muri 2015, birahambaye ko n'uyu munsi aho hantu bahagaruka, amashirahamwe ya diaspora akaduza ijwi, bamwe bose aho bari, kuko amareta arabumviriza, barafise uruhara rukomeye hageze amatora, bashinga amateka barabakeneye ko amajwi yabo, ayo makominote yose barabakenera ko amajwi, mu gihe biyangajije nta nkeka ko ijwi ry'abarundi rizokumvirizwa. Leta y'u Burundi nayo nabivuze ivyo iriko irakora no kugabanya izo nguvu n'iryo jwi. Rero abantu bagumye bashaka kwinyegeza, abantu badashaka bonyene kugira uruhara mu biberekeye, ijwi ryacu rizogerageza, rizogera aho rigarukira, ntituzokiza vyose nk'uko vyari kugenda mu gihe bobaye barimo. Ico n'ukuri abantu bacumve, si uwundi azoza kubatabara, nibo nyene bafise uruhara rukomeye mu kwitabara. Twebwe turiho kugira tubafashe kuduza iryo jwi, turavyemera ko tuzobikora, mugabo bene vyo batagiyemo, inguvu zacu zizoba zike cane, ndabishubiyemo gutyo. Hanyuma ngira ntere nja kuco dusaba ayo mareta, naho mu kuvugana esa nuko nayo nyene nagiye ndayabwira, aya mareta turumva ko inyungu z'ibihugu zimeze ukundi, ariko kino kibazo kijanye n'agateka ka zina muntu mu Burundi ntibagifate minenegwe. Aba bantu baza gusaba ubuhungiro benshi baragowe, benshi barinda banacika iburayi aho busaba ubwo buhungiro baciye mu bintu bigoye cyane, bavuye mu magorwa atagira izina. Hari naho iyo tubiravye dusanga bamwe nyene bagowe aribo batahawe ubuhungiro, abagize izo ngorane, tukisanga abitwa ko barungitswe n'ubutegetsi nibo vyoroheye kuronka ubuhungiro, kuko ubutegetsi burungitse nk'imbonerakure. Dufate ko ubutegetsi bwo nyene burungitse imbonerakure gusaba ubuhungiro, iyo mbonerakure usanga yo yorohewe kwerekana ko igowe, yo yiroroherwa, kuko nimba ari ukwerekana ko bayihama, uzosanga naho bokenyera ko ari procureur general de la République asohora umutahe werekana ko iyo mbonerakure ironderwa, iyo mbonerakure yo izoba ifise uwo mutahe. Nimba ari ikintu cosohorwa n'umukuru w'igipolisi mu Burundi, ari umwana wa muvyara wa Ndayishimiye, ari umwana w'umushikiranganje, biroroshe ko uwo aza afise igipapuro c'umukuru w'igipolisi c'u Burundi kimurondera, umukuru w'iperereza ry'u Burundi aramusorera ikivuga ko aronderwa, uwo muntu akaronka ubuhungiro mu mwanya muto cyane. Ugasanga wa wundi yakoze manifestation, wa wundi vy'ukuri ku gatumba ariko araronderwa, wa wundi mbonerakure ziriko zirirukako, agiye kubivuga niwe vyanse ingene avyerekana, kubera ko nyene ariko araronderwa, biragoye ko ariko araronderwa ariwe biza korohera kubironka. Aha n'ukuri amareta yo twumviriza, yo twakira, akumva ijambo ryacu, ntituri abantu dupfa ivyo dushigikiye tugira mu bubeshi. Ku mashirahamwe, twebwe amashirahamwe dufise turemera ko ico tuzi ko ari ukuri tucerekana ko ari ukuri, tukakibafasha kukimenya. Ibibazo by'abarundi ntibifatwe minenegwe, bano barundi baragowe, dufise leta y'abantu b'ababeshi bakomeye ku rwego rukomeye cyane, bagendera ku kurondera guhenda amakungu, ariko intumbero nyamukuru ari uguheza aba bantu bose bafise ijwi ritavuga co kimwe n'iyo leta, canke ryerekanye amabi ariko arakogwa n'iyo leta. Ico kintu bocumva. 2015 nayivuze, biracarimwo ikindi c'imigambwe, umuntu aje avuga akerekana neza ko ari nko mu MSD, umuntu yerekana neza bikaboneka ko ari mu CNL, umuntu yerekana neza ko yari mu mashirahamwe yigenga canke akorana naye amashirahamwe ariko arakora amatohoza kubiba mu Burundi, abo bantu vy'ukuri n'abantu baba ariko barahamwa. Hari n'abandi baciye mu nzego z'umutekano, usanga bazira kuba barabaye ari nk'aba ex-FAB, bakekwa ko bashobora bakeka ko bari mu batemera iyo ntwaro, nabo barimwo mu migwi usanga iri kwirahamwa bikomeye gose mu Burundi. Iyo abantu bashobora kwerekana ivyo, kumbure abasigaye gushobora kubaza nk'aba amashirahamwe nyene yigenga n'abandi, niyo n'abakuru b'iyo migambwe bariho i Buraya,
bashobora kwemeza ko bazi abo bantu, ariko by'ukuri abantu bari muri iyo migwi gushika uyu munsi baracyahamwa bikomeye mu Burundi, bari mu migwi mu migambo itavuganwa n'ubutegetsi, barakoze imyerekano, baragiye muri kampanye ya CNL muri 2020, bandika ku mbuga ngurukana bumenyi, bikaboneka ko bandika biyamiriza ibintu bikorwa n'ubutegetsi, bashobora kuja mu biganiro nk'ibi tujamwo bakabivuga, abantu bitaba amanama nk'amanama Fokode itunganya mu Bubirigi canke ahandi, canke ayandi mashirahamwe ya societe civile akaba yakoranije abantu canke imigambwe igakoranya abantu, abo bantu bakaboneka ko bariyo bagafotorwa, abo bantu by'ukuri bagiye mu Burundi barashobora kugira ingorane zikomeye cyane. Mu gihe ambasaderi we nyene yiyemerera ko akurikiye abantu baba niyo baja n'ivyo bajamwo, murumva ko umuntu yitavye ayo manama, umuntu yagiye muri iyo myerekano, umuntu yagiye muri ayo makoraniro, ambasade ibi bifise abo bantu basubijwe mu Burundi bazogira ingorane. Ako kamo rero turiko turagatera ayo mareta bavyumve, iyo migwi y'abo bantu bari mu ngorane zikomeye, barimwe mu bantu batashe bashobora kwicwa, bashobora kunyuruzwa, bashobora gupfungirwa ubusa, bashobora kuborezwa igufa, bashobora kugirirwa nabi, bishobora kuba bagitashe canke bikazobabako haciye amezi baratashe, ariko ntibamenye ko abo bantu bari muri ligne de mire y'ubutegetsi bw'u Burundi. Ego murakoze. Akabazo ka nyuma mwambagije ko kwa Alice Hakizimana akambaza ati amashirahamwe agiye kubandanya akora iki? Ivyo nibaza ko na Maître Dieudonné yabiciye ko hariho ibintu novuga ntibiri classique, ibintu abantu bamenyereye société civile ikora, ni nkuko gutunganya ibiganiro uko Fokode yabikoze, hari ugusohora amatangazo yiyamiriza ivyo biba biriko birakogwa, hari ivyo Mbonimpa yavuze vya plaidoyer tuja guhura n'amareta n'izindi nzego twibaza ko zofasha. Maître Dieudonné yavuze nko guhana na Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, hari kuja muri Conseil des droits de l'homme i Genève, hari n'ayandi ma mécanisme yose international turondera, ivyo tubona tubikora. Hari gusohora amaraporo nk'ubu birahambaye cyane ko tuguma dukurikirana ikibazo c'abataha ingene bamerewe, tukabandanya tubishira habona, kwerekana abo bariko bararonderwa bari no hanze bakagirirwa nabi bari hanze bikagwa na leta y'u Burundi. Aho noshima gose nk'igikorwa Sharangabo akora mwishirahamwe arongoye, n'igikorwa gikomeye cyane cyo kwerekana aya mabi abantu bakorerwa bari hanze. Ivyo societe civile izobandanya ibikora. Hari ico batubasabye cyo gukoresha imyerekano, ico usanga gitanguye kurengera societe civile yonyene, ni hamwe haca hazamwo diaspora. Aho dushobora n'ivyo tuzobigerageza babidukundiye, ama diaspora tugakorana, tuzosubira tubigerageze turabe ibishoboka. Hari kandi ahantu hoshimira nka diaspora y'Ububirigi kuri iryo tangazo yaciye ikora ku vyakozwe na Ambassadeur Terence Ntayiraja, nka kirya n'ikintu ciza. Sinahura ingene nka diaspora ya Canada yari kerebutse cyane, uyu munsi atakintu na kimwe irasohora kugene abarundi basaba ubuhungiro muri Canada muri ino minsi bariko baragira ingorane, bosubira bagakerebuka kumwe twari tubazi bakabikora. Birahambaye rero uruhara rwa diaspora ko ruboneka, niyo ntambwe yo gusubira kuja ku myerekano, bigashoboka yuko bishobora gukorwa, coba naco ari ikintu gihambaye. Murakoze. Murakoze cyane. Alice ngira sinzi ko ari akabazo mufise canke mwoha akajambo ka nyuma batumire kugira ngo dusoze, twamaze kurenza umwanya w'ikiganiro. Ego karuguha akajambo ka nyuma batumire Gilbert, ngira ngo mu munota umwe abatumire bofata umunota umwe, byinshi byavuzwe, umunota umwe kugira ngo dusoze dutere dusozera kino kiganiro. Duhere kuri Maître Bashirayishize, akajambo ka nyuma Maître Bashirayishize. Murakoze. Ikintu ca nyuma nohereza ko twaciye ku bintu bitandukanye, nuko abantu batoca batekerwa n'ubwoba, mugabo ntibanijajare, bamenye yuko umuntu yahisemwo kugwanira ukuri, nta leta izokwigera imworohereza cane cane nk'irya leta yacu, mugabo nta biriko biracika, cane cane nko bari muri ibi bihugu, n'ibihugu bikurikiza amategeko, ariko abarundi n'ukuri turaba ingene tuvyura agatima ko kubabarana no kubabara igihugu cacu, uguhora ukuba ntirumve ko ntaco bizofasha, ndetse yuko umwanya igihugu kizobabara uzoba munini gusumba kandi bikatugora kuvura. Umwe wese rero yumve yuko ahamagariwe kugira ico akoze, bavuga bati nturabe iki igihugu cawe kiraba ko ahubwo urabe wewe ico ushobora kugifasha. Umwe wese arafise ico yogifasha, nuko nohereza ko atari ugukengurukira abo twasangiye ikiganiro,
ababajije ibibazo namwebwe mwakiremesheje, nabonye amakomantere menshi atandukanye. Nibaza yuko bene ibi biganiro bizofasha abatari bake. Hanyuma ikintu noherezako no gusaba bene abo bantu bakiriko barasaba ubuhungiro kuja barakurikira amakuru abiwabo, kuko kuvuga ngo urafise n'ivyo bipapuro udashobora kubisigura ngo bakubaze ibiriko biraba mu gihugu, ugasanga ntiwumviriza amakuru, ntumenya akaramutse, ugasanga bakurikira kuri ibi vy'amarezo sosiyo utuntu tudafashe. No kumenya yuko hari urugamba mu rundi, nkabifuriza kurema no kugerageza gukurikirana ibintu vyabo bashizemwo umwete. Iciza nko mu vyamaze gushika mu masentare urashobora kuguma ubahereza ibimenyetso bishasha, bamenye yuko dutegerezwa gushigikirana, ariko uruhara rwa nyenevyo ruba ari uruhara ruhambaye. Nta kindi nohereza ko atari no gushimira ishirahamwe Focode ryatunganije kino kiganiro kugira ngo tumere nk'abaremesha batanga umuco, tunasaba yuko abantu baguma barikanuye kugira ngo intererano yabo irindiriwe igira ico ifashije. Abari mu gihugu nabo turazi yuko bigoye, ubukene, iterabwoba, ariko nta butegetsi na bumwe kw'isi bushobora gukandamiza abanyagihugu imyaka yose. Imyaka ukumererwa nabi abanyagihugu bamara nibo nyene bayigenera. Umunsi bakeneye kubihagarika birahagarara. Nta ibihugu vyinshi vyaraciye mu ngorane hanyuma birazivamwo. Twifuza yuko twebwe dukira, ukuvyifuza ni kimwe, ukubiharanira hanyuma tukanabiharanira kugira ngo igihugu cacu gisubire kuronka iteka, abarundi basubire bishire bizane, bikura agasuzuguro ko kwamara abanyuma hose, kandi twari dufise vyinshi vyoshobora gutuma abarundi babaho neza, bakabana neza. Ni politike mbi, abarundi baraba ingene bironderamwo bonyene inyishu. Abantu bibaza bati hari agakiza kazozanana kazozanana za Burayi. Ibi byose ni bibutsa bati mufisi wanyu mutahakoreye biragoye. Ni nk'inkebuzo baguma baduha irya nino. Ni twebwe rero kumviriza izo nkebuzo tukazikoresha. Ndakengurukiye abatwumvirije, mwakoze gose, mwakoze cane. murakoze. Dieudonné Bashirahishize ati ntibocika umutima, ariko kandi ngira ngo ntiborya mu kondora zosi. Pacifique Ndahazwe, akajambo ka nyuma. Ego cyane ku byo avuze, ibyo nobivuga uko nyene yabivuze, sinza kubigarukako, ahubwo ngomba ntere ndangiriza aho dukunze kuvuga tuti iyo bambagira ati mbega abategetsi b'u Burundi bo ntaco babwira. Ni kenshi mvuga nsigaye nsanga umenga nta n'ico ngifise ngibabwira kuko umengo nta mpanuro bumva. Ariko kino kiganiro gikoze mu gihe Perezida Ndayishimiye asigaje iminsi 10 ngo akwize imyaka 6 ari ku butegetsi. Ibyo turiko turavuga ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko yananiwe ibanga ryari ryamuzanye. Abantu baribuka Ndayishimiye akije ku butegetsi, hariho icizere tikumbure yokosora ivyari vyabonetse ku ntwaro ya Nkurunziza, batikumbure ko kera akiri umuroberi ari we yaja mu biganiro, kumbure yoshobora kuba wohuza abarundi, kumbure yoheza izi njyane yari ahasanzwe zavutse kuva muri 2015. Abantu baragira bati mu minsi ya mbere hariho ni ibimenyetso bimwe wamengo asa n'uwahagaritse nk'ibyo kuyuruza abantu, arabikora nk'amezi 2. Imbonerakure hirya no hino mu gihugu barazihagarika, iterabwoba zariko zirakora. Ariko guhera nko mu kw'icenda kwa 2020 ibintu tubona bisubiye kujibuti. None raba turangije, turiko tuja aho gushikira iyo myaka 6 dusubiramwo bimwe nyene byose byahora bivugwa imbere yuko aza ku butegetsi. Buriya igikorwa ca mbere c'umukuru w'igihugu, imbere yuko tunavuga ivy'iterambere n'ibindi, igikorwa ca mbere c'umukuru w'igihugu burya no gufatanya abanyagihugu, no gufatanya abantu biwe. Ndibuka urugendo rwa mbere yakoze muri Tanzania, haravuzwe cyane ko umukuru w'igihugu w'ico gihe yari akiri Perezida Magufuli. Harabavuze ko yoba yaramuhanuye amubwira ati none wewe ni mpaka wikorere imizigo y'uwapfuye, ayo madosiye y'uwapfuye ni mpaka nawe uyagenderemo, canke wari ukwiye kuza kuyaheza ugafatanya abarundi igasiyo cy'abarundi bose.
rero ubiravye nico kintu cyamunaniye cya mbere. Ndayishimiye yarananiwe gufatanya abarundi. Abantu biyamirije ikingo cya gatatu, biyamirije ikingo cya gatatu cya Nkurunziza ntabwo bari biyamirije Ndayishimiye. Mbere ku matwi twebwe dusumira, Ndayishimiye ntari kure cyane y'izindi ntwazangabo zitemera ico kiringo. Muribuka intwazangabo zandika z'abahoze muri CNDD-FDD abagenerale bandika ikete muri Munyonyo 2014 nimba ntihenze. Ndayishimiye ari mu ba mbere banditse iryo kete yiyamiriza ba Bunyoni, yiyamiriza Adolphe Nshimirimana. Mbere byasa no kwankanye nico kiringo, ariko Nkurunziza menya kubaganiriza, bamwe atangura kubaha ibiti, aragira ati reka nigizeyo abo mwanse namwe ntangure kubaha. Noneho Ndayishimiye bahavuye baronka umugambwe mu nyuma. Murazi ngene bivugwa ivyo yakoze kugira ngo abe ari we aronka kwitoza muri 2020, Nkurunziza atari we yashaka. Rero uwo muntu ni ugukina abarundi bimwe abakina, ariko nawe nyene siko yari mu bakunze ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Urumva ko bitumvikana ingene ikiringo yagwanije mu ruyeri, nubwo butegetsi akaburonka ku ruyeri.